Paruwase Buterere yitiriwe umweranda Papa Yohani Paul wa kabiri muri diyoseze nkuru ya Bujumbura nizakira ibirori vyiyatirwa mw'ibanga ry'ubusaseredoti kumwe n'ibice bigana iryo banga. Action Vibe TV iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima ikaba igiye kubashikana ahazobera ivyo birori kugira ibereke aho imyiteguro igeze. Patiri mukuru wa paruwase ya Buterere ati n'akanyamuneza kubona bizobera muri ino paruwase yacu, akaba yaganiriye na mugenzi wacu Merance Ndayikeza. Barahimbawe bumvise iryo teka umwepiskopi aduteye kuko ni paruwasi imaze imyaka 10 igategura iryo teka, ahari paruwasi amaze imyaka myinshi ataragirwa gutera iryo teka. Rero ni iteka ntangere twaronse kandi bizoboneka gake kubera ko paruwasi y'umwuga iryo teka abakristo barabibamenyesheje, bararyitegura, barahimbarwa kuko mu maparuwase agize diyoseze rero nangahe turumva ko twiragire y'amaparuwase yose tuzoshikirwa bitevye. Hari abazobibona bwa nyuma muri paruwase n'abandi babonye abana bazobibona kera barakuze. Turahimbawe cyane kuko ni iteka ntangere Imana ibitugendeye, Imana ibiduteye iteka. Dufise n'umwana azovuka mu busaseredoti, dufise abavukanye bacu bane dusanga umuryango w'abasalesien bazovuka muri iryo banga. Abo mu Burundi bose bazorihererwa hano muri paruwase ya Bujumbura. Ako kantu muvuze kumbure hariho abashobora kuba batabitahuye muvuze muti abana bane b'abasalesien, kumbure hariho abatazi yuko iyo paruwase isanzwe iragizwe uyo muryango w'abikorera. Urakoze. Kuva muri 2018 iyi paruwasi yaragijwe umuryango wacu w'abasalesien ba Yohani Bosco, tugakora ku Kirimba na hano. Ubu rero dufise bane rero bari bariteguye, ubu dufise 9, bane mu Burundi, 3 mu Uganda, 2 mu Rwanda. Bamwe bose bagira mu gihugu cyabo bakabikorerwa hamwe. Izoba ari imburirane y'umunsi kuko no mu Rwanda bizobera ku munsi umwe. Rero n'agahimbare cyane. Mbega ibikorwa by'uru rubanza rudasanzwe muri kumuritegurira ibikorwa neza na neza bigeze neza? Turi ku munsi ukurikira wa nyuma, imyiteguro igeze kure, ibintu byose biri mu buryo. Hasigaye twa nyuma two turakusanya twegeranya ibintu, ikibanza y'Ikayisa izobera tuveyeyo ni kubyumba kugira cyitwa Maria Kristu. Dusanze bimeze neza, eka byose biko biragenda neza. Ibirori nyezina bikaba bizobera ku Kirimba ca Bikira Mariya, ikibanza giteye igomwe. Ibikorwa aho bigeze tubiyagirwa n'umukristo Nsabimana Marie Rose. Action Vibe TV yasanze ahariko harabera ivyo bikorwa. Ibikorwa nibaza ko babibonye, ibikorwa biryoshe cyane turiko turitabirira byo kwitegurira uwo munsi udasanzwe wo kwatirwa kw'abasaseredoti bacu bashaje. Mbega nyene ku kijanye n'ibi bikorwa tubona uko bimeze, kumbure utabizi havavuga ati kirakorwa cyane, utabizi akavuga ati bahejeje. Mbega mwebwe nk'abariko barabikurikirana gushika ibikorwa bigeze he? Nukuri aho bigeze ibikorwa turavyishimiye, turabona ko vraiment turihuta. Urabona yuko twamaze gutegura aho podium izokwicara umwungere, abasaseredoti nabo bazokwatirwa. Murabona ko turiko turategura kwicara aha, tuza kuraza ko gushika mu nzenya, gushika mu gatondo turi ku kivi, ntaco tuzocererwa. Turasigaje n'umunsi w'ejo wo gushirako kuryohora ibizoba bisigaye. Ukuntu mbonye ndi ngaha jewe, hariho n'abandi bakristo mu kanya benshi cyane bagira bazi, benshi cyane barazi ko hariho amasaha bacaza gutunganya babyitabira, nta kibazo na kimwe. Ivyo byose uko tubabona mufite akanyamuneza ku mutima, mbere karasesekaye no ku maso. Umwungere ashimye yuko rubera ngaha muri paruwase, uvyumva umukristo mwabukiriye gute ino nkuru nziza? Iyi nkuru nziza twayimenye duheruka juste kwinjira paruwase nshasha yacu, twubatse ingoro y'Imana nshasha ya Saint Jean Paul de hajya ku Buterere.
umwungere niho yari yaje hama arabitumenyesha yari umunezero gutegwa itegwa nk'iri kuko ibibanza ni byinshi cyane bari gushobora kwatiriramo ariko zone Buterere paruwase Buterere niyo yabaye imbere. Ivyo nivyo gushimira Imana tugahezagira umuvyeyi wacu umwungere, abasaserdoti bacu bavyakiriye neza, abakristu nabo baravyakira n'ukuri nakanyamuneza sibo bazobona ahubwo hirya y'ejo ku gatatu. Ako kanyamuneza nibaza ko mwebwe namwe muzogaruka muzobona uwo munsi n'ukuri ni ntibuca nicyo gituma tuko turihuta n'ibikorwa byose nuko kumbure abakristu bashobora gukurikirana ino nkuru imbere yuko ubanza ko ku gatandatu rugera mubatiye akamakara akamo tubateye akambere tosubiye kubararika nibaze kugwinshi baze gushigikira ibikorwa baze n'umunsi w'urubanza bashaze ku mutima w'umubiri bigine uyu munezero aba basaserdoti bacu Imana iduhaye bashasha hanyuma baharonkere kandi n'icigwa kuko ibikorwa ni byinshi abakozi ni bake muri uko kwatigwa kw'abandi ndizeye neza ko hariho n'abandi Imana uwo musi zo kwinspira bakaronka niyo ngabire yo gushobora kwinjira ni seminari kugira turonke utugwaruka niruze gwinshi kugira ngo babone tuba muri paruwasi yacu turabararitse kuko turabafisemwo murumva ko ari ibintu biryoshe cyane ego ko boshika ku isaha bakaza batekanye n'akanyamuneza basa neza bahimbawe ego paruwasi ya Buterere aratumirira abanyabuterere na cane cane abakristo b'abakatolika kuza ari benshi kwitabira ivyo birori. Banza rutumiwemwo bande n'ibandi bahamagariwe kuza kuratira amaso mbere bagaburire n'umutima bino vyiza ni bande babitumiwemwo n'abantu bose Katolika batari bo murabo tubanye n'andi madini abaprotestanti baranezerwa no kubona abantu nyine baritanga abayisilamu baraza baratubafise n'imiryango yabo iri muri abo bantu bazoronganye abantu 16 bazoronga iryo banga na 12 b'abadiyakoni abafise abandukana mu madini atandukanye bose n'abagenzi baratumiwe ariko umwihariko uri twebwe ni urubanza rwacu bakatolika ba diyoseze nkuru yose ya Bujumbura baruguru y'Ubujumbura bose tuba hamwe dusangiriza Imana twifurije n'imyiteguro myiza kuri aka kanya ka nyuma mubandanye muroranirwa kandi yizigwe yuko bizogenda neza natwe turi kumwe nawe biriko biragenda neza bizogenda neza bihere neza kandi turabaye ikaze ku munsi wa gatandatu kaze. Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima tubashimire ko mwakurikiye ino myiteguro yatigwa ry'abasaserdoti muri diocese nkuru ya Bujumbura. Aba utarafyonda kuri sabone nturengana utayigize ntibibagire no gusangiza ino nkuru nziza abandi tunabatumirira kugumana natwe no ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18 Action Vibe TV ikazoba yahishikiye muri ivyo birori vyeranda gira iteka.